Umusi ugira kabiri w'amashimwe y'igihugu yo kurangiza umwaka wa 2024 yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu abera mu gisagara ca Bujumbura ku kibuga ca ETS Kamenge, aho n'indongozi zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi zifadikanya n'abarundi muri ayo mashimwe. Kuri uw'Imana igenekerezo rya 29 Kigarama umwaka wa 2024 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri ayo masengesho yashimye Imana aca amenyesha abarundi ko Imana ariyo muvyeyi w'u Burundi. Imana niwe mwungere w'u Burundi, Imana niwe muvyeyi w'u Burundi. Hariho abari bashatse yuko mu Burundi atahera mva makungu na rimwe ryohinjira ngo kugira dupfa n'inzara. Barakoze ibishoboka vyose, Imana ikiduha imfungurwa, abarundi bararima barimbura. Musomye mu gitabo c'ijambo ry'Imana mu Balevi mu kigabane ca 26 muzobona imihezagiro iyo wemeye kuja imbere y'Imana. Icambere kubwira iti uzorima wimbure, nzorungika imvura igwe mu gihe cayo, urime wimbure ibigega vyuzure. Natwe ariko vyatugendeye, aho abandi bari bazi ko zoca dupfa n'inzara. Hariho akantu nabonye neza ngo uzorya ngo gushika kw'ivyo wimbuye ngo bihere ibindi wasubiye kwimbura. Ivyo vyose n'imihezagiro y'Imana. Imana niwe mwungere wacu, niyo yaturinze kandi izokwama iturinda. Nico gituma rero ako konyene kari gakwiye kugira ngo dutambire Imana. Kubona turiko turatwenga tumerewe neza, kenshi mwebwe ntimumenya iz'Imana igwana, mugabo twebwe irashaka kutubwira iti ubu nganda rugwane rero nguru imbere yanyu. Naho umuvugabutumwa Isidore Mbayahaga mu nsiguro yiwe yagize ati Imana yaratabaye igihugu iracibuka igihe amahoro, umutekano n'indongozi nziza. Ati rero Imana idufashe tube tumenya gushima iciza yadukoreye. Yaciye ashimira Imana ko abarundi bose bamaze kumenya ikiraje ishinga umukuru w'igihugu, karuko abarundi bogira ubutungane bwiza bakagira ivyo bafungura bikwiye, k'igihugu c'u Burundi cogira iteka kikagira ijunja mu yandi makungu. Yaciye amenyesha ko atakindi kizotuma bikunda nk'uko Bibiliya ibivuga, karuko abarundi bohaguruka bakumvira indongozi bakagamburuka, igihugu c'u Burundi kikabaho kimeze neza. Yishimikije kandi imirongo iboneka mu gitabo c'ijambo ry'Imana ca Luka igice ca 3 ku murongo wa 14, Timoteyo wa kabiri igice ca 2 umurongo wa 3, Timoteyo wa mbere igice ca 3 ku murongo wa 17. Yarangije asaba abarundi gukomeza bafata amaboko indongozi, amasezerano Imana yabahaye yo kugera mu gihugu c'isezerano bazoyageremwo. Tubibutse ko amasengesho afise urufatiro ruboneka mu gitabo c'ijambo ry'Imana ca Kuvayo igice ca 18 ku murongo wa 23 ruvuga ruti nimwagira ivyo bintu Imana ikaba ariyo ibitegeka, uzoshobora kubandanya, bitaye ko ico gihugu cose kizoshika amahoro. Radio Television turagukunda cyane.